Ndabaramukije mw'izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Azina Claudine Habonimana. Nkaba nsengera kw'ishingiro rya Sororezo. Naravuga butumwa ya Sororezo nyene. Tugiye kurabira hamwe icigwa kivuga ngo hitamwo neza. Reka dusenge. Data wera uri mw'ijuru, abasore bawe turavuze tuti aho turi hose najya nabwo icubahiro. Umwanya mwiza wo kugira kwibukanya amahitamo yacu, guhitamwo uwo tuzobana. Ndagusaba nkwinginga ngo marabaga y'umugwanizi Satani yatwigirize kure mu bihe vyose tuba turiko turahitamwo, ahubwo ibibereye bishimwa n'ijuru arivyo bigaragara ku bugingo bwacu, maze mu gihe tuba turiko turahitamwo duhitemwo hakurikije ijambo ryawe ryera. Turabigusavye mu izina rya Yesu ngo hitamwo neza. Reka ndabararikire kuja hariyanye mu gitabo Urugo Rukristo. Bishobora gushika ugasanga hariho turi kumwe badafise ico gitabo, canke ugasanga abo bantu baracifuza kukironka ntibashobora kukironka. Ni igitabo kigura amahera make cane gose, kigura amahera 13,000. N'amahera make cane gose. Mbega nizihe nkurikizi zikunze kuba mu guhitamwo abasore n'abigeme? Uyu munsi rero turibanda cane ku mahitamwo y'abasore, aho umutwe w'icigwa uvuga ngo hitamwo neza musore. Koko uguhitamwo kw'abantu b'uyu munsi, koko ijuru riraryishimira? Mbega uguhitamwo kw'uyu munsi, mbega abavyeyi baravyishimira? Uguhitamwo kw'uyu munsi, mbega imiryango koko iravyishimira? Kukunze gusanga kenshi amahitamo y'uwo munsi aza gutuma mu vy'ukuri Imana hiri igira intuntu. Ugasanga abavyeyi bafise intuntu, ugasanga imiryango ifise intuntu, ugasanga mbere n'igihugu nta mahoro gifise kubera wahisemwo nabi. Imana itugwanirire cane. Ikintu rero c'amahitamwo ni ikintu co kugabiramwo cane. Mbega koko iyo umaze kugera mu bigero vyo guhitamwo ukumva neza harageze igihe mu vy'ukuri nshaka guhitamwo uwo tuzobana, koko hariho ibintu bisaba yuko umuntu amaze kwibanza bwa mbere, na cane cane ku bakristo harakwiye kumanza gusengera ico kintu kugira ngo mu vy'ukuri Satani ntavyivangemwo. Ni ikintu Satani akunze kwihangamwo kuko abaziwe imitego aba ariko arashiramwo, bigatuma muri kazoza urugo rutagenda neza bivanye n'ukuntu twatanguye nabi. Imana itugwanirire cane. Reka mbahamagarire hariyanye mu gitabo Urugo Rukristo nkuko nabibabwiye. Genda muhere hariyanye kuri ziriya mpapuro za mbere, hariya anye ku mpapuro hariya guhera mu vyigwa hariya vya 6, 7, 8, 9 gutyo. Haragenda hatubarira ingene umusore mu vy'ukuri akwiye guhitamwo uwo bazobana. Ariko ni ibintu vyo kwigamwo neza kuko ugiye kuraba ngaha anye nimurabira isomo tubona ngahanye mu migani 31, aho tubona hariya ku murongo wa 30 havuga ngo akazuru gusa karahenda n'ubwiza bwo ku rukoba ntaco bumaze. Wariko umugore yubaha Uhoraho niwe ashimwa. Imana yacu ihabwe icubahiro. Abasore benshi rero bakunze kugwa muri iri kosa, imbere yuko ahitamwo agakurikiza amarangamutima. Aya marangamutima hari ico umuhanuzikazi yabivuzeko, kandi n'ingaruka kenshi iyo umusore kenshi yahisemwo uwo bazobana akoresheje akazuru kuraba ubwiza bwo ku rukoba bw'inyuma, kenshi agwa mu mitego mu gihe bamaze kubana, kuko mu vy'ukuri ubwo bwiza twamaze kumva ngo ntaco bumaze. Ariko ngo umugore yubaha Uhoraho uwo niwe ashimwa. Imana yacu ihabwe icubahiro. Mbega ikibazo nobaza imisore myinshi, guhitamwo umugore afise akaranga kagaragarira ab'isi no guhitamwo umugore mu vy'ukuri ubwo rukoba rw'inyuma mugabo afise akaranga ko mu mutima, biriya biri indani bitagaragarira ab'isi, mbega wohitamwo uwahe?
ngo akazuru gusa karabesha. Abasore benshi mugwa mu mitego mukurikije akazuru. Akazuru niko mahitamo y'abasore benshi. Umaze rero guhitamwo akazuru, ndabikubwiye ubu umaze gutangura nabo urugo rwawe. Simbira hariya kandi mu Migani 11:22 ngo umugore w'akazuru gusa ariko atazi kuroranya ameze nk'impeta y'izahabu yambitswe ku ngurube mu zuru. Imana itugwaniriye cyane. None bimaze iki? Urumva ngo ameze nk'impeta y'izahabu yambitswe ingurube mu zuru. Iri jambo murariryumva abasore? Igihe cyose ugeze mu bihe byo guhitamwo, ariko rero biratandukanye. Hariyo abasore bahitamwo abo bazobana, ugasanga ni ibintu bigiye kumara imyaka 3, igiye kumara imyaka irenga n'iyindi. Kigihe tugezemo ndafise ubwoba cyane y'urukundo rurambiranye cyane, mwisanga mu vyaha cyane. Bwirizwa ry'indwi kurikora, murikora atacamira kumugaragaro. Ariko inama noha abasore nuko murinda kwirinda kurya kazoza muri kubu. Umaze guhera kurya kazoza muri kubu, ubu umaze gutangura nabo urugo rwawe. Mu buryo mu vy'ukuri uzosanga hariyo ingaruka ziza, kuko ingo nyinshi ni ingaruka ziba kuri kahise kabo uko bagize amahitamo. Basore beza, simbira rero ngaho onye duhere mu gitabo urugo rukristo kurera gaha ku rupapuro rwa 6 ku kigo cya 6 tugende ku cindwi n'8 n'9 urabe ingene intambuko ingene uhitamo uwo muzobana. Usanga abasore benshi bahitamwo bakoresheje amaranga mutima kakazuru tumaze kumva, niko bagaragariza imbere bagashira imbere, bigatuma mu vy'ukuri ingo baba bamaze kuzitangura nabi. Mbega koko hari intambuko zigenda zisungwa. Tugiye kubiraba muri ivyo bita ngo urukundo ni umururazi mu vy'ukuri urunga n'uhoraho ngo yishimira. Kandi ngo iyo umaze mu vy'ukuri kugira amahitamo ugasenga ukavuga ati Mana ndashaka yuko umitiramo tuzobana mu mahoro n'umutekano, wabiteguye neza washize Kristo imbere, Kristo araguhitiramwo, Kristo ara bibamwo. Hano kuntu ugiye kundwi ukigwa cindwi ikigabane cindwi urukundo gukuri canke guruheyiheyi. Ivyo cyose ndabideha. Turazi yuko hariho n'ukuri urukundo gukuri, hariho urukundo nyakuri rumwe rusa. Ubwo ni ntahinduzwa urwo rukundo, ntahinduzwa ni urukundo rwitanga kandi rutunganye, ni ikintu c'agaciro kandi kibonekanwa. Icitwa urukundo si ibihimbaro gusa, oya, urukundo nyakuri ni ingingo yera kandi yo hejuru. Urwo rukundo rero hari urukundo usanga atari urukundo nyakuri, kandi urwo rukundo rero ndababwire ni rwa rundi usanga mu vy'ukuri abasore benshi bakwiye kuberamwo maso, haviramwo uburyarya. Gusanga Satani aravyihanzemo cyane, umuhungu gushikaho ateguza abiwabo n'umukobwa yuko azogenda kumukwa, akawushika naho mu vy'ukuri umukobwa yikokora bakajya n'amadeni, ugasanga uwo muhungu ntashikanye amasezerano. Urwo si urukundo nyakuri. Urukundo nyakuri ni urukundo mushira Kristo imbere, maze mu gushira Kristo imbere akaba gusenga. Wimvire wa muhungu we, mbe mu mahitamo yawe koko ukoresheje ijambo ry'Imana, uremera ko Kristo ari we guhitiramwo cyangwa ukoresha amaranga mutima yawe? Niwemera ko Kristo ari we guhitiramwo, hari ingingo rero zo kwisunga tubona muri kino gitabo. Mbega koko uwo mukobwa ugiye guhitamo azogukundira abiwanyu? Mbega koko uwo mukobwa ugiye guhitamwo nubuje kugukuza mu vy'impwemu nimba uri umuhungu usenga? Mbega koko uwo mukobwa ugiye guhitamwo nugiye kuzitwa nyina w'abana
urugo rwawe koko kuko tumaze kubibona canke twabibonye mu bitabo vy'abamaze kubana, mu vyigwa vy'abamaze kubana, koko nuwuzogenda kwitwararika ubuzima bw'abana bawe nawe witeho umuryango. Mbega koko uwo mukobwa ugiye kuresha ni umukobwa mu vy'ukuri azotuma Kristo ahabwa icubahiro canke kandundura ni umukobwa uzanye azotuma mubona ubwami ubugingo buhoraho? Ivyo nyene n'intambuko zo kwisunga kugira ngo mu vy'ukuri hadakwiye kurangwa amarangamutima. Hari ibintu bibabaje iyo uhisemo nabi ukicuza. Ijambo kwicuza ryofuma riza mugihe mutarabana. Hako mubamaze kubana mu vy'ukuri haba ijambo kwicuza. Umuhanuzikazi we yarabivuze, arabivuga neza yuko hofuma hasambuka ngo fiançailles ijana, ako hasambuka fiançailles, ako hasambuka urugo rumwe. Ariko rero nubwo rero hasambuka fiançailles ijana, ni ibintu vyo kugabamwo cane. Co tuja ku kigo co gukinisha imitima. Gukinisha umutima w'umuntu ngo ni icaha kandi kibi cane. Kibi kandi cane kandi kibabaza uhoraho. Nico gituma rero imbere yuko uvuga ati ngira mpitemo tuzobana, hari inama yatanze araba amezi 6 ariko bitarambiranye ikaba imyaka 3. Ariko nabibabwiye neza muri iki gihe tugeze mu kigihe c'iherezo, ni ibintu vy'usanga kenshi abasore benshi bagwamwo nk'umutego bakarya kazoza muri kubu. Inkunda nk'izo rero nizo zibanze muri bino bihe vy'iherezo. Musore mwiza ndagutumirire, umaze guhitamwo muzobana bitegure neza, utegure ubukwe bwiza, kuko ubanarije nk'ahari yanye ku rupapuro ku kigo c'icenda ibijanye n'ubukwe bubuzanijwe, uca usanga uriko urakora ibintu mu vy'ukuri biza gutuma uriko urakora ibinyuranye n'ijambo ry'Imana rivuga. Mwihweze neza uwo mugore udakurikije amarangamutima, udakurikije akazuru, maze uca uza anye kuri amajambo ngo ariko umugore yubaha uhoraho niwe ashimwa. Amen. Uca usanga muri kazoza uriko urakoresha amajambo tubona nyene ngaha mu migani 31:29 havuga ngo usanga uzoza uriko uravuga ngo ati hari abagore benshi bakora ivyiza ariko weho ubarusha bose. None kugira uzosanga uri umugabo uriko uravuga aya majambo, uriko urashemagiza umugore wawe ko vyiza gukorera, uriko urakora ibintu mu vy'ukuri wumva umugore wawe vyo gukora wumva binezererewe, nuko ariko wamanje kugira intambwe nziza, kugira amahitamwo meza. Twavyumvise hariya neza, umugore mwiza mu vy'ukuri, umugore mwiza iyo wahisemo neza ugahitamwo neza. Twamaze kumva ico twavyumvise ko muri iriya mirongo ya mbere iriya somo twasomye ngo 18 imigani 18:22 ngo uronse umugore aba aronse ikintu ciza. Amen. Uronse umugore aba aronse ikintu ciza ngo kandi aba aronse ingabire kuhoraho. Amen. Kugira rero uzushike kuri ntambuko nuko ubabariye maso amahitamo yawe. Ingo nyinshi rero ngaha hantu rero zipfira mu marangamutima. Mbonye ujya mukobwa afise ibintu, mbonye ujya mukobwa afise amahera, kandi ukumva yuko ari umukobwa w'imico mibi. Iyumvire wa musore we, umukobwa mu vy'ukuri muri we atazi kuroranya ibintu neza mu rugo, umukobwa muri we mu vy'ukuri ari umukobwa w'ingeso mbi kandi ukavyumva, umukobwa atubaha se na nyina, umukobwa atubaha abo bavukana, umukobwa atubaha ababanyi, umukobwa mu vy'ukuri mu kazi vyabaye nawe, umukobwa mw'ishengero bavumagiza, umukobwa mu mashirahamwe. Uwo mukobwa wewe ni ikihe kintu ugiye gukora kugira ngo umugorore? Kubera wamuboranye yaka kazuru, kubera wakoresheje bwa butunzi afise, umuhanuzikazi yayise kari amarangamutima, umaze kwinjira nabi. Wumve igizo ntambuko zose atarazishikako, wumve yuko nawe nta gaciro azigera guha. Cakindi Imana
yavuze ngo umugore wubahe umugabo azokubaha gute. Ico gituma rero ivyasaye canke tukiri mu rukundo kubaho kugira ngo twigane tumenyane. Mu gihe ubona yuko mu vy'ukuri uwo mukobwa atari umukobwa araganwamo n'amarabaga ya Kristo, ndumva ko gufata ingingo musore wikingire, hako worira mu rugo wamushikanye uzurire mutarabana. Bahamagare rero kugira ngo mugihe muba muriko murahitamwo, ni ikintu co kwitondera cane, ni ikintu ndagisubiyemwo co kwitondera cane. Nimba ari ikintu kibabaje uwo waruzi agiye kuguha umunezero ariko araguha amarira, nimba ari ikintu kibabaje uwo waruzi ko agiye kugutwenza ariko haratuma umutima wawe wamiramwo intuntu. Umviriza iri somo riri ngaha mu Migani 17 munyumvirize 22 ngo umutima unezerewe ni umutima ukiza, ngo ariko umutima usavye w'umushaha ngo wumisha amagufa. Ndasubiramwo ngo umutima unezerewe ni umutima ukiza, amen. Ariko umutima usavye wumisha amagufa, umutima wawe ukama wumye utanezererewe. Mwibuke tusimbi yari yanye mwitangurira, burya ngo Adamu, Imana ngo nyandiko zivuga yuko ngo Imana ngo yari abayeho yijiriwe nyene muca mubibona kwama nta kamwimbwa. Imana irabatireka ngo abonye umugore yaciye atwenga, umutima we hozera akanezero. We wiyumvira wazanye uwo mugore Imana yamuguhaye, wari uzi ko ugiye kubaho utwenga, ariko ngo uwo mutima usavye wumisha amagufa, mu magufa hawe. Imana itugwanire cyane. Batumire rero abasore beza guhitamwo, wemere Kristo abari waguhitiramwo. Naguhitiramwo uzosanga uri kuravuga ya majambo twabwirwa ati hari abagore benshi kandi bakora ivyiza ariko bo barusha bose. Haleluya. Twirinde rero ikindi kintu rero cisha abasore n'abigeme, ugasanga mu vy'ukuri baragize amahitamo yo gukundana hama bakisanga mu vyaha, bivanye nuko mu vy'ukuri ata mugambi yari afise kugira ngo n'ubundi bashike ku ntego yo kuzotwarana. Kubera binjiye mu vyaha kare, ugasanga biteje, nimba hari ikintu kimaze imisi conona igihugu, imiryango, abavyeyi, ni ikintu co kurya kazoza muri kubu, bigatuma abo bantu babashingiza ku nguvu. Murumva urwo rugo ntiruzigera ruba amahoro mu gihe mu vy'ukuri abantu batwishimanye batwaranye muri ubwo buryo. Ndabahamagariye kuba abasore beza, muhitemwo maze kugira ngo mu vy'ukuri abavyeyi baze bavyishimire, hama ishengero vyishimire, n'igihugu rivyishimire, maze Imana nayo iheze mu vy'ukuri inezerwe kuko amahitamo meza. Twirinde rero imibabaro tuzogwamo muri kazoza, kuko burya ngo kazoza tugategura ubu. Udateguye kazoza kawe neza, bizotuma urugo rwawe urutegura nabi, bivanye nuko mu vy'ukuri wahisemwo nabi. Reka rero basabire kugira ngo basore beza mwihutire gusoma ico gitabo ingene mukwiye guhitamwo. Reka dusenge. Uragize neza kongera kutwibutsa abasore kucigwa ngo hitamwo neza musore, amarabaga ivyifuzo vya Satani bitsindwe mu mahitamwo, ahabwo ibihuye n'ubugombe bwawe bigaragare ku basore bari mu mahitamwo. Maze mu gihe data mwiza bariko bararondera abazobana, ubaye guhitamwo hakurikije ivyifuzo bihuye n'ubugombe bwawe. Turabisavye kandi twizeye uwo wese ari mu mahitamwo, niyemera ico ijambo ryawe rivuze, uzomuhitiramwo neza, maze urugo rwiwe rube ijuru rito. Ivyo dusabye twizeye mu izina rya Yesu.